aba mucuti ndakumva uri mucuti ishati yawe ndayikuha sindatangura ati ishati yawe ndayikuha je te donnerai ton chemise none umuntu mwavuganye mugapangana ati ishati ndayitwara mu gitaramo cya Kigingi je vous donnerai 2000 pour l'autre sujet. Est-ce que c'est ma choix? Yeah? ariko ushaka kubona ko ubuzima bwahindutse uzorabe umuririmbyi yitwa Satbi. Satbi ni umuririmbyi wa mbere yarasigaye yo kuririmba hanyuma aravyemanga. Indirimbo yiwe ya mbere yavuze ati ivuka ryanje sizi ko ari insanganya urumva ni energy akoresha ni insanganya nyene birumvikana ko yakuriye mu Kanyosha yavukiye mu Kanyosha usanzwe akora ibyo gutwenza akaba ari Kigingi akaba yahagarizwe n'abajeje umutekano ku zijaye ridoze benshi bariko bavuga ngo je narayibona ko kazofunga je narayibona nagaruka kabuga kiragenda kavuga ibintu bamusaneri bacu barabantu bahora basaba ijambo muri iyi minsi yahera president yarabahinduriye ubu wose umusabira ijambo kumukubuza muzi gutya mbari yashambara president nawe mbari bishaka iki bijya tijya parcelle president inyuma ashambarira tuzobigira mu ndwi zasha turahwereye bose batabameze gutya ngire mvuge ibintu byanshikiye kandi nibaza yuko atangorana jewe naciye muri Kazoza FM hama muri Kazoza FM iyo radio iratumira president de la Republique araza hanyuma warasanze twari iyo radio arambira ati Kigingi ico gihe nari mvuye muri hanze ati uraza kuza ubaza ikibazo kimwe kijanye n'abartiste hanyuma rero ugeze imbere ya president ubaza ikibazo kirimo voilà ndamuzana Mr. President come on man none ntiyavuze ko ari umujamo namuteni je te vois come on man ndamaze ikibazo aragikunda aje kugikunda aje avuga ati okay aranyishura biraryoha bigenda neza jewe ndataha ariko acasaba nimero abantu bajejwe iyo radio je nakubiswa pere gutya ndayifashe gutya 60 nuze yari yakera pani inshaje ubitire turo 15 yashu ni apa na apa alo ni mahoro mbega kubera ikinda kwandikira ntonyishure jewe cyane bazango ni babandi bamwe mu ijabe urabona bamwe bisongo yasangunana umviriza sina kumenye umviriza mbarira ico ukeneye kugira hanyuma president wacu afise kungene muze mu birawe niye karavuga ijambo afise kungene ati genda babwira iki gihugu ushobora kubona umuntu ukamengo mego yara afise kungene yakserera tudenko amashimeje kuri president sasa rero acankorerako umamejere kumwinyoro nyene umviriza sina kumenye ushatse kuvuga yuko abene gihugu bose bafite iyo nimero wari wenyine utayivuze ni zanumva yakusaniye Wiboka 100 metres madame ngo ninde nushobora kuvuga mu izina ariko arakumva abana ndagurusuku dufise umuyayi yitwa Sonia namushiye kuku ngo papa eno sava madame Gitenge ngo mu president wa groupe nuwahe Chakwitira president wa groupe jambyuro sachenda naguruka mukinanira ku bantu bazi nta connection hari nanka yuko bimucikirako ndakubiza kuri muri omwe nemeze gucya ego yasire namenye agarabo umukomedian akunzwe cyane mu gihugu cyacu Burundi akaba ari umartiste adasanzwe kandi ariko akora imigambi idasanzwe twakire Mutimba oya iyo nduru si ya Mutima sibyo rimwe kabiri gatatu Mutimba
Iyi micro irimo amaeko. Il faut changer ça. Quand le micro Mbeliza, tugira Kristu induru nyinshi ni iy'abakobwa. Abakobwa ndabisavye nujya wenyine arandemeye none mwebwe mugomba ngume ngira pya la myasi aro uri mawe none n'abagabo mwacitse bamawe muca muri iri ntwari mumeze gute hama rero imikro irimo amaeko iri ya eko rero je sinza kuvuga byinshi uyu munsi sinza kuvuga byinshi kera ubone bari karantelefone abasha ubone bari karantelefone aba mucuti ndakumva uri mucuti ishati yawe ndayikuha sindatangura ishati yawe ndayikuha je te donnerai ton chemise none umuntu mwavuganye mugapangana ati ishati ndayitwara mu gitaramo cya kigingi je vous donnerai 2000 pour l'autre sujet. Est-ce que c'est ma choix? Non, n'avuganye quand tu parlais avec une fille pour faire l'autre la pyramide ugacugenda ukabura urufunguruzo, c'est toi ma choix ou c'est toi ma choix? C'est pas ma choix. Quand je cherche le clé, mais le clé je ne vois pas, c'est ma choix. Ça va être à moi, c'est le clé qui est disparu devant de nous. Alors, rero kera washobora kurondera umukobwa mwiza imyaka 3 utaramutora. Munyumvirize ibintu byo gutwenga manze mu bireke, ariko uyu munsi aho uca hose ubona abana beza. Murazi impamvu abamarayika barahinduye iforoma. Mu bihugu byo hanze utahinda umukobwa akaza kukubwira yuko afise inda y'iwawe, ikintu cya mbere na mbere ukora umugwa mu nda, qui est enceinte, tu peux m'embrasser. Mugabino umuhungu uzindutse mu gatondo ukambwira ati ndafise inda yawe, bavuze yuko nasubira mu hira. Umungu atangura kuyishofa yishira so cyakora bivuganye ivyo narakubwiye utashe tidonera pour l'autre. Ariko nga mu Burundi biratandukanye cyane, sivyo? None nagomba nabwiza ukuri, ubuzima bwanigeze kunkubita, ndicara ahantu ndavuga ati mana urambona cyane bashize kisashe ya feye. Ubuzima bwarankubise ndaja muri Kongo kugira stage yo koza ibiziga muri morgue. Ariko niko nakora akazi nariko ngorana n'abantu b'abakambwe. Tuvuze abakambwe n'abantu mukozi biziga muri morgue bamanza bakihihoro. Ariko jewe nitangura natanguye n'iriside. Aro uri mawe cyangwa uri papa uri dawe. Rero umunsi umwe asanambia tuwe dogo, haiwezekani wewe ukore hii dili haujatumia kinywaji. Basa bantu inzoga bama inzoga basa bantu wala muri morgue baranyereka ati wewe peti kosha uyu yabaka ndiko ndamwoza nagiye fise numva meze neza cyana kogoto ati wewe peti kora konda kote urikuraza n'uburofa tuzu kuguru bakande bati wewe peti yarafuye nikimuka arauje n'ubumotsa. Uri mawe. J'ai déjà vu, il y a les personnes devant pour il faut à ne pas crier ici, n'est-ce pas? J'aimerais dire, il y a des amis ici. Allô?
reka rero dutaburane rangi kandi dutaburane rangi sibyo none namutanga tora mikro nawe umanze mwenzi oya je pose la question quand je pose la question est-ce que c'est ma choix c'est toi qui peux débrouiller devant le public monsieur nanje ngwenza nisha yambaye ishati dukwiye agoma nyeranye na bucuti iyi shati nayikose 2000 sibyo none reba mugenzi yambaye itiro litwaye stoma sawa kama ushoboye nibone bone ibyo wamwege cyo byo nakwatsi umuvuga ngo ni boni kudashika kuri beba bibi bobe rera riri kegaki boke mumeze gute ntabwo mandabwiza ukuri niba mubona uyu munsi isukuye c'est coûte cher quand on parle c'est coûte cher imiceri yo mu Kinindo nariye imaze amezi 3 muri freezer ariko abakobwa baragwiriye mwino conseil kweri k'abakobwa umuhungu amuhevye acyanyegera Imana cyane agatangura kuririmba zana bamubaza mbega nuraronka umugabo aha umugabo wanje ni Yesu gatsinye n'ibintu byinshi nk'umukobwa twahuye cyangwa mu nda ngo Yesu we ngo abyibushe maze none cendi Yesu cendi mutima alo société ici à Canovera murayizi tu connais la société la terre de tu connais non tu es le Congolais heureusement je vais dire que rero ekange là, je est-ce que je peux continuer? Pour faire quoi? Est-ce que tout le monde applaudit ça? Amashia, oui, aliment marocain. Quand on parle applaudissant, c'est déjà fait comme ça. Muganda, il y a dit que c'est comme Muganda. Il y a ça. Au toilette, ça, Muganda, il y a qui mène ici. Muganda, toilette, ça. navyo kwicara umeruko mugabo niba wari imikeme mw'ijoro urari tu seras prêt c'est pas très loin dans 2 minutes icyuya gikorokana muri poitrine réserve mais tu fais comme ça ni wewe nyene utari yamavuka ni pyapyaka allo umeze gute tena hizo oya mbega niwe wamaye kugumuhamagara namushaki siyavikwa rero nakoze cyane oya ayo mashi muriko murampera sishobora kwambara ikirato 0 cm mugakoma amashami ziko y'ibicuruzwa il faut applaudisser alors yewa mugabo rero merci beaucoup à chanter ça murakoze rero none Marita na Mariya abwira Yesu iyo uza kuba ngaha musaza wacu Lazaro yari gufa in English if he was here our brother's Lazarus is not die Manaye aya ndabatabura mu bijyanyu tabukanone twaranye DJ oya mufere niba ari giturira uja ko minota umudayimoni wagasuzuguro namuraje muri beseri rero mugani wana ni hano murakoze cyane
célibataire. Alléluia. Je suis un futur ex-célibataire. Ujamana nzomwica nk'inyo y'ibinini. Subira DJ. Amashuri ku Munyamusaga. Nijyambere nyimye nsigaje iminsi 9 kugira ngire ubugeni. Umusore wanje yicaye muri VIP promosi. Ndagukuye mu Kanyosha mwana wa mama. Subira DJ gutinda utatavukwa abona yuko je nagukuye mu Kanyosha. Obeza nasabye mu mwana bashobora cyane sije ndasabye kamera. Ndasabye. Ndajya cyane ari muri yabiye mbone uko kuzana ifirimbe. Abanyamusaga nitugotwa. Abanyamusaga intambara ni ahera tumara. Ariko mwikomera bashobora cyane murabere umusaneze ndabi ya frame. Ariko amahera n'icyo narinda yakenenge ngi ubugeni. Uri beshi sana. Najua wewe najua hari umugenzi nga aguma mbipa ngo ndi muri VIP nakubonye kuri muri VIP. Ya ndahera hembereze. Kugira ngo nzatubire bigiye gukomera cyane. Kugira ngo nzatubire bikomeye cyane. Abakizwa murahari. Kubera kinone abakizwa mwabagabuye ubugira kabiri. Hari abakizwa bishima, hari n'abakizwa bafite inzigo. Haleluya. Abakizwa bishima n'abantu nyene bo ma eglise baririmba izina rimwe mugakaririmba umwanya munini iyo. Aririmba Joshua mugabo ateza kuduga amanuka. Abo n'abakizwa bishima. Haleluya. Hanyuma kandi hano bakizi n'abandi bakizwa bishima basaba baririmba indirimbo murasanzwe muyizi iyo ndirimbo nayo si yindi iya yindi mona mijezi urayizi uriko musomagura muri yo célibataire muraka mona mijezi papa et maman toute ma famille serait pour la vie bisous hengo moi none VIP mwe mwarose itike y'indege gute mutazi mwa ariko rero abona bakizwa bishima abakizwa bafite inzigo nabo baja kuririmba ngo tuzorangurura tugenda ntituzobayitana urashaka mureke murabe tudahurirayo muragaheza gigwa Haleluya DJ shira mushira hala Madrid nibana kuna Madrid nibane Força! Diga, gato. Nakunda abajuriste sportif. Niyo bantu bambere bashobora gukora induru y'igitsina kitarajayo. Nuko rero barsa we empoli toi. Imana imbabarire mugakuja muri VIP ukaguma uko induru gutya sempoli. Wari bari bwagere kuri yasenga nimiye. Jaje kuwa nabi kandi Jean Marie nawe nyene Jean Marie twere abanyamusaga mu yatrafisa kantu gahora kadukorera ko cyane je narigeze kuba ndi muservateur imyaka myinshi gutindaho no mu emoji ya kurondera umutima ndawubura njamuri tujya tweza nkawura njamuma mu micro nkawura na mu mitima nkawura nagiye kwitora mu gihugu inyuma ya Zimbabwe utinda urazi uri kuradaraga uri kumusaga imisi yose ugira uvuge joteme hamariho umuntu aca avuga ngo sombi yarara Haleluya. Ariko nabwira yuko rero nkunda abajurnaliste sportif ni abantu bambere bavuga ngo wapi none bari turakomera iki induru kandi ari wapi vraiment amashime cyane kameme nambaye neza kurongora ni byiza amasheza nkomera amashitsi mu maburizi muzi kurongora ni byiza muga wundi mwanya si byiza jamara yose mehembwe yashiye ambwira ngo guri muzo shasha c'est pas bien egira gutya kubonesha ri wanje
iragugira cyo yicara inyuma na goma wa nawe ni mugufi gamani acha nabyo size yanje Ndakunda rero abadiaspora mwakomera amashikame mu buzima bwarahindutse usigaye muzana amadolari tukayajya cyane byiza cyane ariko ushaka kubona ko ubuzima bwahindutse uzorabe umuririmbyi yitwa Satbi niwe muririmbyi wa mbere yarosigana yo kuririmba hanyuma niya aravyemanga indirimbo yiwe ya mbere yavuze ati ivuka ryanje sizi ko ari insanganya urumva ni energy akoresha ni insanganya nyene birumvikana ko yakuriye mu Kanyosha yavukiye mu Kanyosha Satbi rero ashagira ikibazo akunda umwana wo muri ville kandi yavukiye Imana yabona mwibaraba acakunda n'umwana wo mwivire umwana wo mwivire nawe rero oya nashaka kuraba ari abantu basa nka twebwe vugamo icyo gituma rero Satbi yamaze kumwana yaciye aja muri studio acagira ngo reka kunyicira blague wewe yitwa DJ Zenobino niwo muntu nayivuge nga muri Kigingi Sama niwo muntu ngira nsigire ikibutura kugira ngo barabe ko yova mu Australia Satbi rero yagize ico kibazo hanyuma akunda umukobwa amwangira ashaja muri studio avuga ngo afise amanyama atagira uko angana afise amanyama kubera wavukiye ariko ubu rero inoti yarabonetse kandi bimeze neza cyane urabyumva neza yuko yaciye avuga ngo je vais bien amashine cyane kuri mufre ibintu nimba wajuborewe umviriza nimusore kumuhinzoga kamera Muhoraba musigira ikibutura cyane bibaraba ndamukureyo sije namuhaye akazi urabona sije namuhaye akazi DJ Paulin muri nondwi nzogira mariage 24 muri nondwi barako bagira virement bancaire Paulin amashuri cyane kuri Paulin virement Paulin yicaye n'umuntu witwa Bango jewe rero singiye kwiyiba nka wa muhungu hariya yaraye afiriye ku rugamba jewe ngiye kugira ngo mwaramumenye abantu binjiye ku buntu turi kumwe byamaze gucangatiranya ntitumenya abarishe n'abatarishe abo tuzi ni aba ngaha gusa ariko hano hantu turi muri mese mwibuke ko turi mu basirikare yatumiye Kigingi abaririmbyi umuririmbyi atazopfa aje guperforminga ngaha n'umwe umuririmbyi yitwa Double J yarigeze kuza ngaha aje bamusohoye atawuri imbere n'inyuma yagiye kuririmba ngo hahiye werega turahaturiye Colonel atwara ngaha mwiki acavuga Double J ati twese twagiye hahiye ntiyamenya yuko Colonel yaciye mu bantu tumwihenda avuga ngo mwiki arabura n'umwatera iyo nari muramuzi turayizi ko mutaririmba awe hahiye Colonel negative mwaje kwaturira amashuri cyane kawewe negative yomi tubananye cyane tuhagarike tubananye ibande bageho tubire guca kawewe pepe ya Yesu muri benshi sana kera bavuga ngo umuntu agiragire mariage baramusezera je namwe naye karanseze mutazoza kunsezera naramaze kurushikamo kushigira gucya wewe agize nk'abakobwa bo ngaha igitoro cyarabuze kandi nivyo ariko abakobwa bava ngaha mu Gasekebuye abantu bava mu Gasekebuye ndabasabye ajya amafiteri muyareke hari umukobwa yansabye lift mu Gasekebuye nibaza ko arandamukije ariko nubagira gutya ukamenya kuramukije acara lefera ngo kubera ko usize sinagusize wari he ngoje mwe nakugire gutya tinagira rwandamukije reka amafiteri rero igitoro cyarakenye ariko ninavuye Canada ngaha ukora muri Brazil we turazina wajewe siya 2 miliyoni zikubumba finaluma
Brarudi, Bankobu. Nta muntu avuye Canada ngaha. Robot Samaritain. Robot Samaritain utwara abana muri Italy. Ni navuye muri Canada ngaha. Dede mwicaye imbere gutyo. Canada nkaba nakubonye ku bitoro kwe. Finarumba amadolari mwazaye nashakira mu mari. Je nagira nakugabire rero, nagira nakugabire. Nagwaye 40 litres z'igitoro. Amashi igitoro kiragoye, bagenda n'amaguru. 40 litres z'igitoro. Ariko ahantu uzobona station badatonze uzoshumugira ngazigura. Amakanu kazohabona uzoshumugira kuko naje ndamerewe nawe. Tuwananye canke duhagarike. Haiye. Baradusohora bane bane. Baradusohora reka rero nangize kugira ngo sigira abandi sivyo. Nangize cyane mananye. Haleluya. Hari abapastori bari muri kino kibanza. Ni bande basengera kwa dadi. Ni bande basengera kwa Evra. Ni bande basengera kwa Kevin. Yesu agira neza uborewe. Numvise ninge navuga naborewe. Ngo Yesu agira neza. Ariko nakunda pastori iyo badafise ibintu basigura basubiramo bya bindi nyene bariko barasoma mu ijambo ry'Imana. Haleluya, gira amen kugira nabereke. Haleluya. Amugiye pastori atafise vyinshi asigura. Haleluya. Amen zangu kugira bijowe wawe. Haleluya. Muri Yohani ikigabane cya 3 umurongo wa 16 bavuga gute? Acaho mikro umuntu akavuga ati kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye hagarika kubw'iki kubw'urukundo wagize iki? No, sigura ureke gusura mu byo waje kuvuga. Pastor, mwakomera amashuri cyane pastor. Basigana nyinshi zidasanzwe, hari n'ingabirano nkunda cyane kwa pastor. Muraza ko niyo pastor afise umugore mwiza n'igihe afise umugore mubi. Uramubibona? Haleluya, amen ya. Ari mu gihe pastor afise umugore mwiza. Haleluya. Nuko imbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana, nagomba ansabe madamu wanje abyaguruke nibibondo Imana yatugabiye abyaguruke. Madamu baramutse agacaguruka, si wowe mugabo madamu ari hariya. Madamu abyaguruke aca baramutsa kandi acihaguruka. Yari bragesheri ego biryoshe uko nyene arazi gucasha intererano. Nari navuga ati ndaguhaguruka ico ushobora. Aramubwira pastor afise umugore mwiza. Ariko pastor atafise umugore mwiza agira ati haleluya. Amen ya. Haleluya. Nuko umwanya ugiye nari kubereka madamu wanje. Ariko reka twije mu ijambo ry'Imana neza. Umwanya ntugiye ufise madamu mubi. Tubananye cyane duhagarike. Tuendelee. Arikambira ngo bice. Madamu ari mu diaspora nakunda jewe ibintu byose bavuze ku bakomedien yuko ari abakomedien bagize mariage hanyuma après amezi 3 baca barabyara baribaruka nka Ruby sinshobora kumuvugira ngaha bose nakuvuze mon frère. Jewe n'umukomedien wa mbere agize mariage ibintu byanje bitonze neza. Munkomera amashimwe cyane. Abamushatse mu nterere kugira ngende twabigiyemo. Uranse uvuze sishaka kukumva iyo madame shaka kukumva. Nuko rero ndabashimiye cyane, Imana bayizagiriye mwakoze kuza mu kanya turabananye. Ariko DJ
bakundana bo umva umwe abayipanze ameze gutya acha natani uwe hapa ni kuua ubundi nawe kuri pembeni ameze gutya ngo achawe atanabihiri uwe bakomera amashi bagire batwici hanyuma ariko mu gutaha nababwiye ko mugenda gutya mu ijoro nta baroraje bahari tugende neza mushika amahoro ariko a force de voyager birashika ko mamashi gato a force de voyager hari ngenda hari nkakubita un mois et demi nkagaruka ariko hari ibintu bimbako nkumva ndavuga nti ndashitse i Bujumbura muhira amari muhira uramaze guhura abaroraje ukumwe ni batworganiza umuroraje aragusinyira gutya aha ibarabara ringa iyo ushatse kumucika ikintu cyambere akora aja mu ibarabara ndarifise ubu asigaye hariho langage yabo amashimeshyi kuri wa shefu isifure isigari imvu ariko rero hakabaho abigira abashefu babandi bashaka kwerekana ati effort kandi bajya genda bemera cyane bamwe dufata akavuga ati ndakwandikira amashimeshyi kuri bo akaba rero n'abandi hari umwe yirabura nawe nzi izina ariko mwese muramuzi muca muri vi bace bamumenya uramuzi aguhagaritse gutya agira gutya ngo nta kintu na kimwe nkeneye iwawe ngo izuba riratwishe sasa a force yo kuba muri ibyo bintu dusigaye dukunda umwe wa uriye gukunda wawe ndetse naciye mu ikosa reka bampane allo mufise ubwoba byari bya zamani perezida aheruka kumpinka amashi menshi cyane tuyaga duhanura tuyaga duhanura rero nkahaye ntubona ngaha urana aba bantu bose bari ngaha muriko muratwenga bakubwira ngo sifre usanzwe akora ibyo gutwenza akaba ari ikigenge akaba yahagarizwe n'abajeje umutekano ku zijyaye ridoze benshi bariko bavuga ngo je narayibona ko kazofunga je narayibona nagaruka kabuga karagenda kavuga ibintu imbere y'abantu 4,000 kandi bikibaza ikikajya ndabizi ariko byocamwo abantu bose bavuga ngo hewe ngo twararyohewe kwa kigi allo imana yonyene turi kumwe na musitanteri wa Mukaza nta ngorane nimwe niwe yateye iteka bino birori amashimeshi kuri musitanteri ba musitanteri bacu abantu bahora basaba ijambo muri imisi yahera president yarabahinduriye ubu wose umusabira ijambo kumukubuza muzi gutya mbarira shabara president nawo mbarira ushaka iki bijya tijya parcelle president inyuma shambarira tuzobigira mu ndwi zasha turahwereye bose batameze gutya president wacu ameze gutya ngo kora ava bahora baza ameze gutya ego ndi admicom Mukaza muha president cyangwa ati ndababone mwese muri effort hanyuma rero kibabaje baca bakoresha kubera umukuru w'igihugu akunda imikuzo yo hasi gasongo muta buyenzi bisedirake amajimaji kuri president wacu kugira ntiba je namukunda president reka nabatera iswara ngire mvuge ibintu byashikiye kandi nibaza yuko atangorana jewe naciye muri Kazoza FM hama muri Kazoza FM iyo radio iratumira president de la Republique araza hanyuma warasanzwe twari iyo radio arambira ati kigingi
ico gihe nari mvuye muri hanze ati uraza kuza ubaze ikibazo kimwe kijanye n'abartiste hanyuma rero ugeze imbere ya president ubaza ikibazo kirimo voilà ndamuzana Mr. President come on man none ntiyavuze ko ari umujamo namuteni je te vois come on man ndamaze ikibazo aragikunda aje kugikunda aje avuga ati okay aranyishura biraryoha bigenda neza jewe ndataha ariko aca saba numero abantu bajejwe iyo radio c'était un après-midi mwibuke ubushuhe buri mu kinanira abantu baba muri site no kuvuga mu kuryama madame nagakwembe jewe ntavyo novugira ngaho akayaga kamwe urugurura ubushuhe uzi gutya imagine toi president agutelefonye uri mu ibuka hanyuma je kubera nakora ku radio hari abantu bakunda kuntelefonesha inimero nyene zijyaye z'abachef ariko atari abachef kubera je namandonka amanimero abantu bantelefona bavuga ngo samuna z'ijoro aro we kigi anoza mwijabe tugasangira isongo bon imana imbabarire jewe après midi on avait un événement ya wa mu Nigeria haje bane urazibuka Claudia yateguye événement nga jendi madame ajyamiye gutya hamurazi ko madame kubera aya mamatera urabizi histoire ya mamatera urumva madame kote yiwe imezuko aya manandi kote yiwe imezuko iyo nsabye bizu mva kugitana nkazunguruka kudugu wa musozi mes amis collège ni petit mama yake agira effort naye agira effort gutya aya mamatera feke haraza ka histoire uburendu sigaye tuzana igipeti kibanza kagira gutya balansoire aguyiwawe shira sasa je nakubiswa pere gutya ndayifashe gutya 60 noze yari yakera pani ishaje ubitire turo 15 heures yashu ni hapa na hapa alo ni mahoro mbega kubera ikinda kwandikira ntunyishure jewe cyane bazango ni babandi bamwe mu ijabe urabona bamwe bisongo ya samunani umviriza sina kumenye umviriza mbarira ico ukeneye kugira hanyuma president wacu afise kungene muze mu birawe niye karavuga ijambo afise kungene ati genda babwire iki gihugu ushobora kubona umuntu ukamengo mego yara arafise kungene yakserera tudenko amashimeje kuri president arabanza akagira gahoro muri slow ariko abantu ifo ko ibintu bihinduka tukagira gutya hanyuma nkubu nagiye nsanga abantu bose sasa rero acankorerako umamejeje kumwinyora nyene umvereza sinakumenye ushatse kuvuga yuko abene gihugu bose bafite iyo nimero wari wenyine utayivuze ni zanumva yakusaniye mwiboka 100 metres madame ngo ninde nushobora kuvuga mu izina ariko arakumva amaranda gurusuku dufise umuyayi yitwa Sonia namushiye kuku ngo papa eno sava madame Gitenge ngo mu president wa groupe nuwahe shakwitira president wa groupe jambyuro sachenda naguruka mukinanira ku bantu bazi nta connection hari nanka yuko bimucikirako ndakubiza kuri muri uwo mwene neze gutya ego yasire namenye agarabo ego dole namahoro ego namahoro hari gihe rero iyo ufise appel ikomeye cyane mes amis ntimuze mubihare none ndabibona ku bavyeyi bakera bakara tukija kuri kiriri bar zamani kubahaza amageneration y'ubu nabo bazi hari abajene bakera hari abanyene kiriri bar abantu bahakubitiye ubulevi abaleviti zamani kiriri bar
abantu wihebe 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 nawe urongogwe ameze kiriri bare ni ya zamani. Sasa nawe mbona abavye batelefona abana kubera ubwoba umwana afitiye ubwoba se twicaye kuri duhagaze kuri control tumeze gutya agakora telefone gutya uyu nawe ninde Allo ariko narinje pata muzi ya control jewe nari naguruse igikwembe ndacambaye kumwe kwa mama madama afashe gutya narumva ko ari president kumbize ko ariko nagenda muumva no fata un paysan maronnette aho mkinaniwe wo kwiyumvira yuko ari mutama chef de quartier Stanley urabona kungena ngano acha mfata kuboko gutya ngo none ngo mushire neza Ego no kuri ibintu mukora mubandanye mubikora neza ni ibintu byiza cyane. Hari akantu mutazi iyo kubera ufise ubwoba bw'umuntu umutegetsi umenga arakubona umengo niwo mwitaba gutya niwo mwitaba normal nko kuwe nitaba muri genre style ego ico bivuze n'ico oya gutya n'isura gwe umeze gutya ego ico sa byo ego hari akantu rero kashaka kugora aho kumva crampe ngaha murabona kubera kuwe ego 16 minutes aprotize twaraganiye iby'indero yanyu twaraganiriye ukungene inyifato mbi twaravuganye ibyo by'amasaporo twarabona twashiye tubikemura twashiye ibintu byinshi en tout cas vraiment ugwaruka turufise mu minute tubafise mu minute ego amashimeshi kuri president wacu cyore nagira indangirize ngaho twakire ndabiza binyuma barabishaka mwe nabyo mushaka ariko abinyuma umwanya time aya ani muri mesi yama VIP hariya ndavuga yama VIP hariya amwe ya white hariya hirya warishe 200 bal bombe uzabazi ni yama VIP twe tutarigera tujamwe mumaze kuyabona murabona tugiye Shanike aba MC barazi kungena aba MC mu Burundi banyohera ariko hajya ukugaburira kuganza dusubire tumukomera amashi yinde reka tugeze ngaha ivyo muzobikate nimushishaka ariko ndabivuge jewe n'abagenzi ndabandikira nkababwira ni ebana boss none bimeze gute aje bura mon ami dans 2 semaines shoga mes uyu muntu murondera ntibishobora kumuronka kuko telefone yizimije bakorije andi kuvuga mu makode utavyumva ntabyashobora kumva ntabyashobora kumva. Allo ndabashimiye cyane reka ndangize wanyu